Muratubwiye cabafashije kugira mushobore kurangura amabanga none mu maranga mwagiye murangura kandi nayo mujeje ubu nta ntambanyo mwagiye murahura nazo mwasitoreye inyishu gute? Hariho intambamyi wewe uba ubona imbere yawe, hariho intambamyi zituruka kuri kameremere kiwawe, hakaba n'intambamyi ziba ziri muri ico bita entourage mu kibano. Burya 72 hari abana benshi baheze ishuri, muzovyumviriza hariho abana benshi bahevye ishuri, abandi bari ngaha mu gisagara baraduga iwabo baja kubaho nabi. Nk'abo bahevye ishuri, intambamyi haguma avuga ati jewe naretse kwiga kubera banyiciye data, nakarorero k'intambamyi itamuturutseko. Hariho nk'ibintu vyagiye birashika umuntu akavuga ati je nari kuba ndi muri iki gihugu ciwanje none raba ntegerezwa guhunga. Iyo ni intambamyi itanturutseko. Ica kabiri, inzu y'iwacu yo mu Nyakabiga barayibomoye, twahunze birukanye abahutu bose, ncanimukira mu yindi yo muri quartier 7 ndagenda ndaberabera mbaho nabi. Hanyuma nakubiye uko wambagije ikintu kijanye n'imfuvyi twabayeho nabi, data bamwishe twashobora kubandanya tubaho neza. Ni intambamyi. Hanyuma rero umuntu kubura utwiwe bakamuraburabuza. Twe hari amatongo, hariyo nk'itongo gikibuye papa yari yaraguze, uwo yari yariguriye yari umuntu ameze yari umuntu w'umutware, acarigarako arisubirako asubira kandi kudendekeranya ayitwara. Abantu baragutwara amatungo nibiki, ibintu ni intambamyi zitaba zaguturutseko. Hariho rero n'izindi ntambamyi ziba zaturutse kuri kameremere kiwawe. Izo ntambamyi rero ni nko kugira ubwoba, kutagira ishaka, guhebera ikintu hagati, kudagira ibiharuro neza. Mbo hari igihe umuntu avuga ati none iyo nari kukigira gutya ubwo ntibyari kugenda neza. Kugira ibiharuro novuga ukihinda ku biharuro, ivyo biba ni intambamyi ziba zaguturutseko. Ngiye gushinga umugambwe w'intadebu kigwaradebu, twari bake mugabo nashaka kuja mu matora, ndafata ingingo ntabajije umupfasoni wanje yukudandaza inzu mu Agaseke we. Nja kwimubwira hanyuma ayimubwiye avuga ati ati uri gukora nabi. Atoya ndanka nanje ntintegeza kuja mu matora. Kuja mu matora utagira uburyo ugaca udandaza inzu y'abana, uravyumva? Hama rero turafata amafaranga turagabura amafaranga kubiri, amwe ndayamubitsa igice, ayandi ndayatwara muri kampani. Ako nakaroro k'igiharuro kibi kwa n'ubu ndavuga ati naharuye nabi. Nakarorero naharuye nabi kwera uja mu matora n'amakotizasiyo y'abanywanyi, ntuje mu matora udandaje inzu y'abana n'umuryango. Ico ni nakaroro ni biharuro guharura nabi. Ivyo ni intambamyi iba iguturutseko. Ibiguturutseko nakarorero mugabo kubera nabonye ko naharuye nabi, navuye ntegereza kubaka, kurondera uburyo bwo kubaka iyindi isubirira iyo. Umuntu acagwana n'ishaka akagerageza kubaka iyindi. Ico ni giharuro. Ibiharuro rero iyo nuze kujya mu Kirundi bavuga ati kugwa si bibi, Kibi no guherayo. Ikibi no kugwa ugaherayo. Hama ikiri naco kudahanurwa ni bibi. Kudahanurwa ni bibi. No kudahanuza ni bibi. Uwo nafashe ingingo yo kujya inzu ntahanuje umugore. Ivyo ni biharuro. Urumva mba niteye mu buzima rero nukwiga kugira ibiharuro neza. Ukiga kandi guhanuza, ukiga
guhanurwa. Ako nakarero ndaguhaye hama intambamyi zirabaho. Izo ntambamyi zitari zanturutse ko ni kubera iki twashwanye muri Frodego. Oya twashwanye ntuzeye twashwanye na Dr Jean Minani aja kugira Frodego nyakuri nanje nja kugira Radebu kwera tutari twumvikanye ku kintu kimwe. We yavuze ngo umugambwe tuwite Frodego nyakuri. Je ndavuga ati eka twebwe tugumana iragi ryandadaye mugabo ivyumviro vyandadaye tubishire muri radio. Hama rero nitwumvikanye tuca turigabura kwera twese ntuzeye muri Frodebo tutsinzwe mu 2005 twari twamaze kwigabura. Urumva ubwa mbere twigabuye groupe ya Minani tuja hamwe na groupe ya Ndayizeye na Leonce ija ukwayo mu 2005. Hama rero twebwe je na Minani hanyuma nitwumvikana. Urumva rero turaheza turavana. Murumva rero ibintu bigenda izo ntamba mikora twagiye turigabura bitaduturutseko byatumye twagiye turatakaza inguvu. Twagiye turatakaza inguvu. Urana n'uyu munsi aho umugango sabanya Frodebo ugeze ni kubera wagiye urigaburamo imici. Urumva intambamyi hariho iziguturukako n'izindi zishobora kukuvako we wenyene. Ni nkaho karorero kukudandaza ikintu ntuhanurwe ntuje inama n'umuryango. Mbega nk'umuntu w'inararibonye nakaye kabanga kwibira urwaruka kugira rumenye ngene gwitwara gihe rusa amabanga rujeje. Rwaruka novuga rukuze rwaronse bageze kuri iyo ntambwe. Nukuvuga barenza nk'imyaka 25 30 batanguye ibintu by'ubuzi n'ibindi. Ubwa mbere nukutagaya akazi. Nakugaya akazi. Narawe mukinagizwa. Sinababwiye uko mvuye mu ishuri ndumu engineer nagiye gukora ndumuhanuzi mu bushikiranganje bw'ubudandaji muri bureau Burundi de normalisation muri BBN. Twateza je nari njeje kuraba yuko ibintu vy'ivyimbugwa bija mu mahanga bikwije ico bitari norme bikwije atanenge bigira. Ndakinagizwa. Sinari na directeur sinari na chef de service. Akazi bampaye naragakora. Kwiga rero ikintu ca mbere kwiga kubaha ugutwara. Ni ikintu gikomeye kwiga kubaha ugutwara. Ica kabiri nugukunda ico ukora. Akazi bakaguhaye ukagakora n'umutima mwiza hanyuma rero ugaheza ukagashikiriza. Uyu munsi je ntakubesha hari ibintu by'ama WhatsApp vyaje, hari ibintu bya Facebook vyaje, hari ibintu bya Instagram vyaje, ama réseaux sociaux. Hari abantu bata umwanya mwinshi cyane bakorera leta bari ku ma réseaux sociaux. Kuri ibintu by'ubuhinga ngurukirabumenyi ugasanga ico bita handema ico baterereye kuri ako kazi ni gito cyane. Kwiga gukora akazi n'umutima mwiza ukagakora ugaheza ugatanga raporo ugashikiriza. Icya kabiri hanyuma nakubwiye ati ubwa mbere nta kugaya akazi. Burya utorabe uko abasirikare binjira bafise amapeta bayabaye akadobagira gushikaho azoba intwaza ngabo yo hejuru. No muri leta uremera ukinjira ukadobagira buhoro ukakunda ako kazi. Umva ntadobagira buhoro gushikaho mba umuyobozi mwishikira mu namashinga amateka ndabo umushikiranganje ndabo umuyobozi mukuru aba bitaba directeur noze general gatatu. Umva naragize carrière ubu nkaba ntwara ntuze urwego rukomeye inama ijeje gukinga no kurandurana n'imizi ihonyabwoko amabaturutse ku ndamara n'andi mabi asinzikaza hagati y'akazi na muntu. Kwiga gutungwa na bikenya mana yanje. None umuntu bazomuha akazi atangura kugaya umushahara aca asimbirako ashaye kujye giturire
nukwiga kubumbwa nabikinye none uzoza ugitangura akazi ushake misi yose kurara unyoye icupa uriye na brochette misi yose aya mahera yumva higaye uwo mushara wonganiye bavyita mu gifaransa vivre au-dessus de ses moyens nukuvuga umuntu wese yige kubaho ibijanye n'umushahara n'ivyo afise ajye icyo abiriye akuye kandi impanuro ntiraba bakiri bato gusa hariho n'abari mu mabanga akomakomeye bobo rero nibo bononye ba mbere biba bafise abo rero jewe barambabaza bakambabaza umutima barambabaza biga bobo so kwiba gusa baraterura kandi bagaterura bafise badakenye benshi cyenda baza irika hari abatangura izo ngeso mbi bari mu bibanza vyiza ni muri aya ministere za finance aya ministere atanga amasoko n'ibindi ari nk'umuchef de service directeur umuntu ahembwa deja nk'umushara mwiza afise n'imodoka y'akazi agashaka kwiba agashaka gutembagaza leta wala gukata ishami wicayeko ugakerera ishami wicayeko cyabo barambabaza umutima n'ukuri true hariho nk'abantu les jeunes ingénieurs urashobora kubona yuko ugutwara ariko afata ingingo mbi muzo kwitegereze izi ngendo umukuru w'igihugu nyiricubahiro General Major Evariste Ndayishimiye agira cyane mu gisata c'umuyaga nkuba no mu gisata c'uburimyi n'ubworozi nta bintu mubona vyononekaye bikononekarana abajene bafise amabanga igasa sabatama sindabigarukako ukabona yuko umuntu ariko arankiriza baraje izotanga muyaga nkuba ngo regidezo ibandanye isohora amafaranga y'ukuriha amamashini akora umuyaga nkuba nayo bari basanganywe bakagenda kuyica bajya n'abatama babigize ntiharimo ugwaruka ntibabona ntibabaye mu ishuri saba engineer ntibabibona ntibasemerere agaca numwe sindabivuga bapfe kumpa yanje kuko sokono nukwiga kubeshwaho n'ibyo ufise n'amafaranga waciye ukaba honnête hama rero ikindi nacyo leta n'umuvyeyi wacu dusanga impezo turabarundi twese mu budasa bwacu ntiturabakongomani ntiturabanyarwanda ntiturabatanzania ntiturabakamero turabarundi nta kindi gihugu dufise twige kugikunda none ico gihugu sagataka gusa n'abantu bene wacu none nitutaduza umwimbu ngo dukunde leta uwo mwimbu ire kutugije umwimbu uraheza ukakugarukako kubera ayo mafaranga y'agaciro nane mafaranga niho umushahara uva kugira ngo ushobore kuduga umwimbu waduze none wewe uzofate ahantu bagushize urabyo ushake kurira amatama abiri ushake kwiba abantu ujejwe wonone amatungo y'igihugu ushaka ubukundi igihugu cyawe tugendere rero twige kugendera zanyigisho zanyigisho President Petero NKURUNZIZA héros du patriotisme yadusigira kwiga gukunda kuyoboka abatware bacu nk'uyu munsi dufise imana tukaba dufise umukuru w'igihugu tubona neza yuko ariko arondera ineza y'abenegihugu zo konona
twebwe rero tugiriza natwe kumubera kumuha ingufu ziwacu akumva yuko tumushigikiye. Hanyuma rero umwe wese ku rwego rwiwe, perezida burya icyo bavuga umukuru w'igihugu ni nk'umwami agirwa n'ingabo. Ingabo nabo ni bande? Nabari muri leta, nabashinga amateka, nabakenguza amateka, nababura amatari abasitanteri, n'abadiregiteri general, abayobozi. Muri abo bose ndondaguye muzobitegereze neza berekanye kuri televiziyo. Harimo abajene reka, harimo abajene nibabe abapatriote, kugira ngo ati umwami agirwa n'ingabo, perezida w'igihugu agirwa n'ingabo, tumushigikire yumve yuko ashigikiwe. Hama rero nitwamushigikira mu minsi izoza muzoraba umwimbu uzoduga, umaze kuduga ndabarahiye n'imishahara ubwo nyine izoca iduga. Hama rero duheze dusarikanye neza amatungo y'igihugu. Nico rero je noshikiriza ugwaruka. Mugabo rero ntibagiye abavyeyi, twese turabavyeyi, imbuto itewe nikura, amaberebere yo gukunda umubanyi, amaberebere yo gukunda abavukanyi, amaberebere yo kutogira amacakubiri, tubose amaberebere meza, kugira ngo tuzoheze turonke ugwaruka rumeze neza. Hama rero igiti kigororwa kikiri gito. Umwana tuheze akivuka umuntu amukurikirane neza mu hindero nziza gushikaho azova mu ishuri canke agakora ivyiwe mu vyo yungunganije ari urudandazo canke ibindi, akazoheza ayo mabanga arimo ahari hose akazoyarangurana umutima mwiza. Jendikiye mutabazi yiziko wenyene atawundi bakatumuzi. Rimwe kudahanuza yemeye guhanura ico ndakizi. Haba harimo akantu k'ubugaba ati je iki ndabona ko ari ciza, ntushake guhanura ico ndakizi ko mugabo kubera ndakizi hajya ibuye ryamaze guseruka nibacisa isuka. Iyo wewe uzi nta nyambo ibura gahonzi, iyo uzi ako gahonzi kawe aho kari uragerageza kwiyubara. Kwama rero nka twebwe two turakura haraka kantu rero ndakazi ko ndagafise, mugabo kubera nzi yuko ari nenge ndagerageza ukiyubara kukirinda. Dushimire umutumire wacu Jean de Dieu MUTABAZI yashobore kwitaba ubutumire bwacu. Jewe nagira nkengurukire bimwe bivuye ku mutima, ikimenyesha makuru Agaseke BITV kubona mwanyiyumviriye mukantumira. Nivyo ndi nararibonye aho ngeza, mugabo hariho n'abandi binararibonye mbere kunsumvya nzoshobora kuronka nabo nyene akanya kuko bahamagara kugira ngo bashobore gushikiriza ikiganiro bacira umugani ugwaruka. Kubera ugwaruka nibwo Burundi bw'uyu munsi, ni nabwo Burundi bw'ejo. Nkongera kandi nkengurukira umenyesha makuru yambagije irakoze Bera n'abagenzi biwe n'abari mu buhinga bw'ivyuma mwese. Nkaba nifuza rero yuko ugwaruka bw'u Burundi bandanya rutera imbere nk'umuzinga.